bene data bashiki bacu muri Kristo Yesu, mbanje kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye kubandanya rwarukurikirane rwacu mu kwiga indongozi, aho turi ku cigwa ca gatandatu kivuga ngo gusoma ijambo. Ubushize ejo twarabonye ikigwa cavuga ngo bakoranira hamwe, noneho uno munsi tukaba tugiye kurabira hamwe ikigwa kivuga ngo gusomerwa no kumviriza ivyagezwe. No kuvuga ngo ico cigwa tuzakugihabwa na mwene wacu Lieve. Je turiko turavugana ni Nkunzimana Eric. No kuvuga ngo imbere yuko dutangura icigwa turatanguza n'isengesho. Reka dusabe mwene data Lieve adutangurize n'isengesho. Dusenge. Amen. Turagushimiye umwami Imana, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Amen. Turakwinginze kugira ngo Mpwemu wera aze abane natwe. Mpwemu wera abane n'abatwumviriza bari hirya no hino kw'isi. Ano majambo yo kwigisha kuzima yubaka imitima yacu n'abatwumviriza bose, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ego, icigwa kivuga ngo gusomerwa no kumvira ivyagezwe no kumviriza ivyagezwe, mu kitubwira kwiki kumenya n'icigwa kidasanzwe cyane. Murakoze. Iki cigwa gikurikirana n'icigwa twize ubushize ejo. Cyavuga ngo abantu bakoranira hamwe. Ni ukuvuga ngo iyo abantu bakoraniye hamwe haba hari intumbero. Rero aha twarabonye ko muri amasomo kumbura ndongozi bariko bayiga muhiri wabo bafite umwanya ukwiye. Twarabonye yuko barubatse umutara. Ni ukuvuga ngo bahagarara ko Ezira n'abandi bamufasha kugira ngo ni ukuvuga ngo iyo bahagaze uno munsi twovuga umutara kari nka podium bya bindi bubaka mu gikorane. Bo ikindi naco nabonye mu kino cigwa ngo gusomerwa no kumviriza ivyagezwe. Abantu babanje gukoranira hamwe. Bahamagara Ezira ngo abasomere igitabo cy'ivyagezwe. None ubu bariko baragisomerwa, bariko bacyumviriza. Bo basomewe ivyagezwe. Hano nkuko tubibona mu gitabo cya Nehemiya 8 ku murongo wa gatatu haravuga yuko abagabo n'abagore n'abana n'inyambukira batanguye bahagade muco kibanza kuva mu gitondo gushika mu mashoka. Yego, reka tuhasome. Haravuga Nehemiya 8:3 haravuga ngo Ezira agisoma ahagaze yerekeye ico kibuga kiri imbere y'irembo ry'amazi, agisomera abagabo n'abagore n'abandi bashoboye kumva, uhereye ku mutwenzo gashitsa mu mashoka. Kandi abantu bose bari bateze amatwi bumviriza iby'ico gitabo cy'ivyagezwe. Urakoze. No kuvuga aho mwanditsi yagerageje kwerekana yuko igitabo cy'ivyagezwe hano iyo kiravugwa ni bya bitabo Tora, imwe twavuga kare mu twiga hirya yejo. Tora bikaba bizwi mu nk'ibitabo bitanu uhereye mu itanguriro gushika mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe. Ibitabo byanditswe nande? Na Mose. Ibi bitabo rero bacise igitabo cy'ivyagezwe, mugabo harimo izindi nyigisho atari byagezwe. Ibi byagezwe rero byavuzwe ni bya byagezwe 10. Hanyuma ikindi naco nabonye ngaha bavuze kandi gikomeye, no kuvuga ngo bari kuvuga ko bahawe inyigisho. Kuko mu byo bahawe ntibahawe gusa ibyagezwe 10, mugabo barabwiwe n'akahise kabiwabo kabasekuru n'abasekuru zingene babayeho n'ingene bagiye bashikirana n'Imana yabo. No kuvuga ngo ntabwo twohinyanyura gatonya tukavuga yuko bari mu nyigisho. Twokavuga ati bari mu nyigisho. Muri izo nyigisho hari mu byagezwe hamwe n'ibyo kwiga amateka yabo. Ego. Hanyuma ikindi cyo twobona, reka ndagasoma kandi akavuga ngo Tora yarimo ibyagezwe, ariko ikirishirije aho yarimo kahise k'ubwoko bw'Imana, kandi mu buryo bw'umwihariko yahishura uburongozi bw'Imana. Ingaruka nuko yerekana amatanguriro n'ikarata ndangamuntu y'abo bantu Imana ishimwe. Urumva ko biga ibintu byinshi, ntago ari byagezwe byonyene. Cyo gituma umwanditsi hano yagombye kutuzana kugira ngo dufate mu muzingi wuko atari byagezwe, mugabo ari inyigisho. No mu nyigisho harimo ibyagezwe n'ibigenga abantu imibereho y'abamisi yose. Tushobora kuvuga ati kumbure Imana yo yashaka kuribuka isezerano abye basekuza babwira ati muri hanga ryera nagize gute.
natoranije kugira ngo mubere isi mubere isi umuco. Kumbure ngira ngo igihe bariko babyigwa ivyo inkomoko yabo kera bakabyigwa n'ingene Imana yabatoranije mu yandi mahanga atari uko bari benshi canke se abanyenkomezi, kumbure ngira ngo vyatuma mu gatima kabo n'ivy'ukuri bumva yuko n'ivy'ukuri ari abantu bagomba gukora kugira ngo Imana ihabwe icubahiro. Hari ikindi kintu weri hano nabonye kumbure n'abatwumviriza bafise indongozi baza kuraba kuri page ya 48 hari akajambo muri paragrafe ya nyuma hari amajambo nabonye akomeye cyane ngo kubona abantu barifuje kumva ijambo ry'Imana biraboneka ko yari inyishu ivuye mu kwigisha no gusonera abantu ijambo kuva igihe ashikiye no gusomera abantu ijambo kuva igihe ashikiye Yerusalemu imyaka 13 imbere yaho. Yari yaritangiye igikorwa c'Imana kandi yari yaramaramaje kwerekana itandukaniro. Twarabonye mu kigwa ca mbere yuko ngo yari yarinamuye mu mutima wiwe kugira ngo yige kandi ashitse ngo ijambo ry'Imana ryahavuye riba ukuri ku bantu mu gihe bariko bararyumvirira riciye muri Ezira. Bisobanura ngo umurongozi yigisha inyigisho z'iyobokamana azigisha abandi byasaba ko nuno munsi tumera nk'aba Ezira. Mu yandi majambo twigisha bibe ibyo tubamwo. Nivyo nagira mvuge ati mu yandi majambo twakagombye kwigisha ibintu natwe byagize gute byaduhinduye no kuvuga ngo niho biza kugira ubwako ku bandi, kuko tuzobabwira ati byari bimeze gutya muga murabona bimeze uku nka gutya Paulo avuga ati mwibuke kera nyene naho rameze ariko murabona ko nagize gute ko nahindutse. Kandi by'ukuri cari gishinga nahese ndamusiga kuko Paulo n'ivy'ukuri yari umuntu agize gute yahora ari umuntu ameze ukundi kuntu mugara avuga ati nimurane namwe naragize gute. Niho n'amajambo umuntu aca yigisha acagira iki acagira abantu rero ngo barakurikiranye kubera babonye ko mu mibereho ya Ezira yari mibereho itunganije yejejwe itagira gasembwa. Ese n'Imana dufasha kugira ngo abarongozi bacu mu by'amadini ibyo bigisha ntibakoreshe yamvuga ivugwa ngo mwumvirize ibyo mvuga ntimurahevye ngira gute ivyo nkora mugabo kandi nibyo birashaka gufasha kumbure kugira ngo abantu ntibajuragire kibashira amaso ku barongozi babo. Ariko ikintu nyamukuru gihambaye cyo tuma isi yose yemera Kristo nk'umwami n'umukiza wayo nuko abavuga ko bemera Kristo kandi bigisha Kristo bagenda nkuko nawe yagiye Kristo aboneka mu mibereho yabo. Ariko gasho uzobona umuntu yigisha abandi nawe agacajya ruswa. Nivyo Paulo nivyo mu bisanzwe umva zo kwigisha yuko azokwemeza bizera yuko uruswa ari icyaha. Nivyo Paulo yandikiye abaroma mu gice ca 2 avuga ati ese waza kubuza gute umuntu gusambana kandi nawe uri umusambanyi? Waza kubuza umuntu gute kwiba kandi nawe wiba? Wumve ngo ivyo bintu n'ivy'ukuri. Ikintu tugomba kumenya ngo igihe rero tubwiriza ibya Kristo bitigeze biduhindura ngo ahubwo tuba turiko turashyira abantu inyuma yandi ya Kristo, tuba turiko tubera ngo uruhome abantu bigatuma abantu banka Kristo bakamutira n'umugongo kubera baravuga ngo namba abantu b'Imana bameze kurya tubona tacho bagize gute. None abantu bakaza gutera ukuri umugongo kubera akabavuga ko bigisha ukuri kutaragize gute kutabahinduye. Yesu yavuze ngo muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha freedom. Ariko kandi nogira nongeye kumwe ne data Liyevi aha aba bantu banyibukije igihe Yesu Kristo yabwiriza guhera mu gitondo gushika ku mugoroba gushika naho ino mwazigirira ikigonga bari mikoranire tirabo bari kure baragize gute barashonje. Wumve ngo basomeye kuva ngo mu gitondo gushika mu masho ariko ntibigeze barambirwa no kugira gute. Ngiki rero ikintu cerekana n'ivy'ukuri umuntu afise umutima w'ishyaka mu vyiki mu vy'Imana, umuntu atari karabikwegeramo, umuntu atabikwegerwa mu vy'ukuri ari mwagize gute atabigiyemo no kurondera inyungu mugabo yagiyemo kugira ngo inyungu za Kristo yamutumye zishigwe hejuru. Kuko hari ikintu mw'iki gihe usanga kibabaje aho usanga igihe umuntu ari karabwiriza amajambo y'ubugingo abantu usanga baguma baraba kuki mugo ugasanga tuvuye turetse kubwiriza amajambo y'ubugingo tugiye mu majambo y'iki yamanjwe atagira iki y'ubupfu. Ego murakoze twari ko twiga ikigwa cy'uno munsi kwa kabiri cyari cyitwa ngo gusomerwa no kumviriza ibyagezwe. Abantu rero ngo batewe umwete no guteka batewe umwete bituma batekereza kandi bakurikirana bashize ku mutima
kubera bari babonye ko ubuzima bwa Ezira buhwanye n'izagira gute ibyo reka arabwira abantu. Kenshi rero iyo ufite ubuzima bwiza hacakurikizwa rya jambo, hari ijambo riboneka mu gitabo cya Zekariya 8:3 ngo mu minsi y'iherezo ngo abantu 10 badufata ubuyonga bw'impuzu y'umuyuda bamubwire ngo turagukurikire ko twabonye wanyu hari hiki. Reka tubasome kumbure kugira ngo twese iri somo rigende ridufashije. Ni muri Zekariya 8:2 haravuga ngo uku niko Uhoraho nyene ingabo agize ati muri iyo minsi abantu 10 bazova mu mahanga y'indimi zidahwanye bafate umutwe w'impuzu y'umuyuda bamubwire bati turajana kuko twumvise yuko Imana iri kumwe namwe. Amina. Ibiro byagomba ibi nibe byabaye kuri Ezira. Abantu baciye bashobaduka kubera ko babonye ubuzima bwiwe ari ubuzima bwiza buhimbise buri mu Kristo. Natwe byo tubera nkuko yego byo bagiza cyane kugira ngo abitwara ba Kristo bose bagira ubuzima butunganijwe bushobora gukwega n'abandi ku Mana. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Murakoze cyane. Yego kigwa cuno munsi kuwa kabiri tugisozereje ngaha, tukaba tubahaye ikaze kuzokurikirana ikigwa cejo. Imana ibahezagire. Katurangize n'isengesho. Amen. Turagushimiye Mwami wirakana Imana ugororoka, ataco wamukora kugira ngo ataco ureka gukora kugira ngo duhabwe imburi nuhabwe icubahiro. Amen. Turakwinyize data mwiza nko Ezira yahagaze mu ruhande rwawe akabera umuco abandi, bigatuma n'abandi data mwiza bifuza kukumenya. Natwe umutima wari muri Kristo Yesu dushiremwo kugira ngo tubere isi umuco, babashe gukira mu izina ry'uwaducunguye Yesu Kristo. Amen.